Nitwa Niyuhire Aroni, nkaba ndongoye entreprise Niyuhire aho ikorana na koperative tuje hamwe dukore dutera imbere, tukaba dusanzwe duhingura umuvinyu uva mu gikaju. Twatanguye turabarimyi basanzwe b'ibikaju twongera tubishora. Tumaze kugira iciyumviro cyuko twohingura, twarituye umugambi payeje, umugambi witaho abantu bafise imigambi myiza irashe yo kugira ngo bihangira imirimo kandi imigambi ishobora gusahiriza ubutunzi bw'igihugu. Baraduhaye ingurane biciye mu higanwa muri concours de projet yabaye mu mwaka waheze wa 2022, aho baturonkeje ingurane. Umugambi wacu maze gutsinda baraduhaye ingurane igera ku miliyoni 9, nizo zadufashije kugira ngo tube tugeze aho tugeze uyu munsi. Ubwo tugitangura gukora iki gikorwa byaratugora cyane kuko twakoresha imashini novuga zo mu buryo bwa Kirundi, aho twashobora gukanya amaritiro agera kuri 80, tugize nyinshi twagira 130. Ariko uyu munsi kubera umugambi wa payeje waduhaye ingurane, twarashoboye kugura akamashini kadufasha gukanya ibikaju, gatuma turonka iritiro zigera kuri 250 ku munsi. Urumva yuko umwimbu usa n'uwigwije na kabiri nyuma yaho turonkeye ingurane. Tugitangura twari abantu bashika 4, twari 4 twakora dukoresheje iyo mashini twese, tukakora kugira ngo turonke umutobe mukeya ushoboka. Ariko uyu munsi aho turonkeye ingurane ya payeje turi abantu 7. Ugwarukana rutera kama yuko icambere na mbere bomenya yuko nkuko twagiye turabikurikirana mu mihinga itandukanye, bugi cambere sukuvuga ngo ni mitahe, ahubwo icambere ni iciyumviro.